bakunzi ba Kazoza FM Web TV bakunzi b'ikiganiro Première Heure ndabahaye kaze kandi nuwundi munsi n'ikindi kiganiro aho uno munsi tuza kuyaga kubijanye na pension complémentaire cyangwa kwitegekaniriza kazoza cyangwa tubivuze d'une manière littérale ni pension yinyongera mbe uno munsi kubera iki dushatse kubivugako ni kintu muri no minsi abakozi iyo hageze mu zabukuru bakunze kwiyumvira mbe nzobaho gute mbe notunganya gute kazoza kanje mbe amafara uburyo mbayeho uno munsi bizomfasha nzoguma kuri 32 vinyene ninamara kugira mu zabukuru nico gituma uno munsi hari igisata kiko kiraduga cyane mu mashirahamwe y'ubwishingizi cyangwa mu assurance cyitwa pension complémentaire mbe pension complémentaire ni iki iza gufasha iki mu gihe ugeze mu zabukuru mbe uno munsi ukiri ku kazi cyangwa uno munsi urukura uritunganiriza ibikorwa vya buri munsi bikwinjiriza amafaranga ni gute ushobora gukorana n'ico gisata kugira witegekanirize kazoza kawe nico gituma uno munsi twakira Monsieur Renova Gahungu asanzwe ari umuhinga mu bijanye n'amashirahamwe y'ubwishingizi afiseho n'uburambe cyane asanzwe ari n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Assurance Icarvi akaba afise imyaka irenga 200 muri ico gisata ni vyinshi cyane dushobora kumukura dushobora kumuvomamwo kugira vy'ukuri dutahure iyi pension complémentaire ikora gute ishobora kumarira iki haba ugwaruka haba abageze mu zabukuru haba abakiri ku kazi uno munsi kugira bazobeho neza muri kazoza kabo reka ndamwakire ndanamushimira cyane kuri uno mwanya yaduhaye kugira tumwakire atuyagire mu kiganiro Première Heure kuri Kazoza FM Web TV kazi cyane Monsieur Gahungu murakoze cyane gose murakoze kudutumira turabashimiye nkuko mubivuze nitwa Renova Gahungu abandi administrateur directeur général wa Icare Assurance Vie nkaba nkora n'ibindi mu masosiyete ya numvi no kuvuga dakora ibintu bya assurance vie kandi nkaba mfise uburambe muri iki gisata cya assurance nkuko mubivuze ego ni gisata cya assurance uno munsi kiriko kirazana ama produit menshi novuga ibidandazwa byinshi ama service menshi muri ivyo harimwo ico twokwita pension complémentaire canke pension yinyongera mbe iyo pension ikora gute ni gute amashirahamwe y'ubwishingizi cyangwa ama assurance ariko araduza cyane ico gisata mbe ni kubera iki murakoze cyane gose imbere yuko tuduga kwidonido kuri assurance pension complémentaire nagira nabamenyesha ko hariho ubwoko bubiri bunini bwa assurance cyo nita les grandes branches ya les assurances dommages et les assurances vie assurance dommage no kuvuga ama assurance y'ibintu no kuvuga imiduga amazu amashantier ibidandazwa n'ibindi l'assurance vie nayo ni bya pension complémentaire nko babivuze ni bya assurance vie prévoyance décès igihe umuntu hitavye imana basigwa bakaronka ikintu ni za assurance zerekeye education no kuvuga amashuri y'abana ni za assurance zerekeye frais funéraires igihe umuntu hitavye imana kugira ngo ingorane zigabanuke ugasanga n'abassureur babikora ba assurance abikora pension complémentaire rero tuduze kugiva nko mubivuze niyo produit nico iri mu bintu bya assurance z'abantu assurance z'ubuzima assurance vie assurance pension complémentaire nkuko muvyumva complémentaire ni complément ni nyongera nkuko bivuze mu Kirundi ni assurance zaje kugira zisahirize ibituronka muri za INSS iyo ngaho iwacu ndakuvuga la caisse de sécurité sociale kugira ufashe ibyo ronka muri INSS n'ibyo ronka muri za pension complémentaire kugira umuntu abandanya baho neza n'igihe yakukurutse n'igihe atagikora kubera ingorane zarabonetse yuko abantu bamaze kuja mu zabukuru bakava mu kazi uravye hera baronka muri za INSS ntatuma babaho neza kubera ni make igituma ari make cenda babwira ngire ko nabwira ubutandukaniro buhari ibi pension complémentaire n'abijya bya INSS ibi bya pension complémentaire n'ama produit de capitalisation no kuvuga n'ama produit aja ko inyungu ku mwaka ukazosanga après haize imyaka ingahe amahera yaragwiriye agera hariya nayo ivya INSS n'ama produit de la caisse de sécurité sociale zirigere par répartition zitunganijwe mu kugabanganya ivyabonetse ndagwa karorero abantu bakora turakotiza barakotiza
hanyuma ayo mahera bakayakoresha mu guha rerante mu guha abantu bakukurutse muri izi ngorane yabyo ikunda gushika mu bihugu byose byo ku isi igihe abantu bakora babaye bake abakukurutse bakaba benshi ufashe biki ukagaburira kinini ufashe gito ukagaburira kinini utora gito ico bita rokosi rokosi y'ikibano ari byo bishika ugasanga rero amahera baronka ni make abaye make rero ubaye waraziganije ugashira iruhande buhoro ugaca wongereza ugafatanya n'ivyo bibiri bishe bituma umuntu abaho neza nico gituma ibihugu vyinshi ibi bita pension complémentaire cyangwa complément de retraite ni ibintu byamaze kuja mu mico n'imigenzo yabo baba bakora mu buzi butunganijwe n'ubwo secteur structuré ou organisé cyangwa secteur informel abantu bakora ibintu byabo hirya no hino uratubwiye ko aba mu bantu bakora ibintu biri structuré mu mashira hamwe atunganije neza cyangwa abantu bakora ivyabo biri muri informel bidatunganije neza bashobora kuja muri ayo ma service ya pension complémentaire mbe pension complémentaire rero hari abavuga ko haro yifasha abafise amikoro menshi abayishoboye n'abafise amikoro menshi mbe hari igitigiri cy'amafaranga mwexige kugira bavuga ati hari amafaranga ari hejuru udafise amafaranga menshi pension complémentaire n'ishobora kubera iki hariho iyo uko gutahura kubi mu bantu ubajije ikibazo cyiza cyane gose ucumvirize neza ngira sigure igihusha n'ibyo abantu biyumvira assurance zabizi za pension complémentaire canke zaba izibintu kugira bikubwiye siza bakire niza bakene ndagwa karoro kazanzwe jewe mfise imodoka zibiri muhira n'ubu ufise imwe ninde yategezwe kujya gufata assurance yihuta ufise imwe niyo yategezwe kugenda yihuta kubera hamwe yoba ikintu aca agenda n'amaguru cyangwa agafata taxi mugaje imwe iraja ngaho oye aho mfashe yuko ufise zibiri ko ari wateye imbere gusumba ufise imwe uracyumvise no kuvuga ufise imwe niwe yateza kwihuta ufise inzu zine no ufise inzu imwe ninde yo kwihutira gufata assurance insande kugira ngo inzu hiye assurance ifashe ufise inzu imwe aho wanafashe kandi ko kwifata ibyo wisengwa habifashe n'abatifashe ndavyise kugira byinshi entre guillemets ni kuvuga yuko assurance izabakene umuntu w'umumilliardaire n'umuntu ahembwa amajana 5 cyangwa miliyoni ku kwezi wibaza yuko muzabukuru nire zokenera en complément INSS n'umwe ahembwa miliyoni cyangwa amajana 5 cyangwa amajana 6 niyagera muzabukuru umumilliardaire wewe naho yo bireka arafise ibindi bintu yikorako nk'ijambo rimwe assurance sizabakire muka bose bazokubwira ko assurance nizabakire ngo assurance nizabakire paditu kenshi abakire nukubera baba yumvira baba bafise ibyiyumviro biteye imbere bagaca bazifata muga assurance zose nizabakene urakoze mbe none iyo pension complémentaire igabuye mu buryo bungahe hambe hari miki itandukanye pension complémentaire uno munsi umuntu ashatse gufata ashatse kwitegekaniriza ako kazoza kwitegekaniriza iyo pension y'inyongera yo bikora gute bigenda gute zikotunganije gute ngira zitunganije rero zitunganije neza cyane gose izi pension complémentaire umuntu wese arashobora kuyifata yabo wo muri secteur informel canke wo muri secteur structuré abantu bose barayifise kwa barayishikira yenda gwe akarorero kuva ku 5,000 ku kwezi no kuri 3 nta ngorane urashobora kuronga kontra 3,000 ku kwezi uzozana gwe kontra jeyo ukotiza 3,000 ku kwezi kandi kiza cyavyo muri ibintu bya assurance za complémentaire nta nimanza zihari urazi ko aba tubuze bya assurance ari abantu babona imanza kubera ibyawe ubu bifise kuri kontra icyo uzoronka mu myaka 10 20 ubu kiza ubifise hageze uvuga uti mpa bya bindi ntuvuga ntibaraba ngo byo byagenze gute bibari bya bindi ikintu ciza cyane gose waba umuntu akora mu buzi bwa leta cyangwa mu mashira hamwe waba umuntu wikorera ivyiwe baba abakora zari mikashi bajya bose barafashe barashikira assurance pension complémentaire no kuvuga assurance pension complémentaire wari bajuti n'ubwoko bungahe assurance pension complémentaire ni produit imwe no kuvuga ni produit ya capitalisation gendera vyari harabahora bavuga ngo no yajana ngo muri banki oya muri banki sicyo kimwe nico kituma n'ababanki bafata assurance wacu n'amategeko abivuga abantu bakora ibintu vya pension complémentaire sema banki na assurance ahi wacu nko kuyise hose kubera muri pension complémentaire uma societe assurance aho batanga ibyo 3,000 n'ibitanu ndakubwiye baravyegeranya buhoro
ikaba amahera menshi hanyuma bakayashyira mu mabanki nicyo tuba nk'ubu uje kwishyira hamwe iwacu nta mahera ariho nta mahera ubona dufite ibikaratasi amahera ari muri BGF bankobu kazoza BCB gutyo na gutyo na gutyo niho rero muziganyi wa sawa ushaka kugira komplema yawe uja ku assureur wa assurance vie akabikugirira aho rero ushaka kutubwire mbe ayo mafaranga ko twumva ari make cyane ni ku bantu bose cyangwa hariho imice itandukanye eske na muntu wese afise ahera kuri ivyo bitatu canke ni maka ahere kuri ivyo bitatu canke ari imici itandukanye umuntu agenda aratanga ku kwezi kugira twumve ko ivyo bitatu ego birashoboka ariko hari n'ibindi bishoboka bigenda gute ego baje neza ibintu vya assurance vie rero umuntu upanga l'assurance vie ngene uvyumva hari watuwa miliyari nka kontra watuwa miliyoni nka kontra watrani miliyari nka kontra kucyo ni nkuko ushobora gutanguza bitatu canke bitanu ugatera imbere mu mwaka uti ndadugije ucugira avena au kontra ikajutuza cotisation ukava kuri bitatu ukaja kuri bitanu bukeye bwaho umwaka yundi ukava kuri bitanu ukaja ku 50 gucyo no kuvuga upanga ubuzima bwawe ingene ubwumva no kuvuga yuko ni bice umwe wese ingene yumva ashaka gupanga ubuzima bwiwe kazoza kiwe urakoze mbe none ko hariho icyo twakwita ama système ya pension complémentaire uvuze ati imico itandukanye ntiryari umuntu akwiye gutangura kwiyumvira iyo pension complémentaire uno munsi ushobora kutumviriza ari nk'ugwaruka gitangura akazi ashobora kuvuga ati je ni haragera no gukukuruka nibiraza mu mutwe pension complémentaire sindayishikira wewe nawe amuramwakira bimeze gute bagize ikibazo cyiza cyane gose ingorane abantu benshi tugira bacumugari mu kirundi ngo wibuka ngo kwifuka nabari bwakeye no kuvuga wakanye tutlani pension complémentaire umuntu wese akora ikintu gishobora kumuvyarira amahera yateza guca yifata ubwo nyene yaba utanguye akazi yateza kutangarana nawe nko mu buzi nk'abantu abakozi dukoresha n'abakora handi abantu base baramaze kubimenyera batanguye akazi baca batangura kubakotiriza hazogera kugera bafise ikintu kimeze neza yaba umudandaza umaze kuronka akantu dandaza wateza ko ufata umugambi wo gushira iruhande amahera makeya yo kuziganiriza kazoza kugira ngo nihagera uzoronka ikintu kigufasha sinabyibuka neza ahantu byanditse no muri bibiliya biranditse epargne kuziganya ni biblique biranditse muri bibiliya hari umuntu yigeze kubivuga mu kiganiro sindahabona neza sinzi yo verse hano yanditse abaza kutwumviriza baraza kubiraba baraza kwisoma mugabo kuziganya ni biblique ntibazo pare ngo zobanza gukwiza urubari umuntu ngo aziganya kubera ngo sinakwije ngo ratio ngo ruwaye oya ivyo byose bijamwo umaze gushira uruhande bitatu canke bitanu canke 10 canke 100 canke 5 canke 5 ibisigaye go cugwana n'ubuzima bwa misi yose ubutwumviriza uvuze uko ashobora kuvuga ati none utubwiye ko pension complémentaire ugacuvuga na épargne aca vyitiranya na ya épargne ashobora kubagira muri banke yiwe canke microfinance asanzwe akorana nayo none pension complémentaire kwitegankariza kazoza bitandukaniye na épargne isanzwe yo mu mabanke canke ibindi la pension complémentaire les compléments de retraite uri kutegura kazoza nkuko navuze mu kirundi se uraja kumfasha mu kirundi sont des contrats de capitalisation et de longue durée n'amasezerano y'umwanya munini cyumvize neza twumvikanye yuko ari 10 ans mu myaka 10 imbere y'imyaka 10 ataco wabaye ngo habe nk'urupfu canke iki ntuza kundaba muri assurance nguma nshira ku nyungu ubigeze naho bigashikaho ndagupenaliza ndaguhana ku buryo usanga amahera ndagutwara bikudekuraje kubijamwe aroroke muri banke wablotse konti yawe epargne uti nayiblotse none udo canke 5 mois ushobora kudesida mboma kuvuga mu gatondo uti ndayerekana ya mahera ebana kora ko bijya bintu hagarika bimenda ugacitora muri kagenda twese ibyo urumva ko kantu ka contrainte gatuma udacubikura yuko nkuko bishaka karatuma abantu kazotegekaniriza abantu nagenda kubira yuko ibintu bya assurance zabi za assurance vie na assurance numva ivyo byose ibihugu byose byateye imbere bitera imbere kubera les assurances ziba zateye imbere kubera abassureur nibo babita remobilisateur de l'épargne intérieure nuvuga nibo bayegeranya urabona amahera bitatu bitanu tuvyegeranije uravye ama société ya assurance chiffre d'affaires tugira no kuba amahera twinjiza ku mwaka ni en termes de milliards
iyo miliyaridi rero iri mu mabanki niyo rero amabanki akoresha mu gufinansa les investissements mu gufinansa abantu mu guha ingurane abantu bubaka amayizine amaproje gutyo donko ni ikintu cyiza cyane gose. Urakoze. Kubageze mu za bukuru naho bafise ubwoba bashobora kuba bavuga ati jewe eske iyi train de vie ubuzima mbaye uno munsi ninahagarika akazi ejo canke hirya ejo bizoguma kuri iyi ntuze nzoguma kuri iyi train de vie. Eske twavuga ko pension complémentaire izifasha gute ku muntu afise ikibazo nk'icyo? Umuntu afise ikibazo nk'icyo asigaje imyaka mikeya y'akazi ndaguha akarorero ico no muhanura agenda afate pension complémentaire umugabo akotize menshi ashiremwo menshi kugira ngo hazogere mu myaka 5 6 7 8 10 yamaze kugira ikintu. Abantu babitanguye hakiri kare bobo hazoshika baranavyibagira. Urabona kujya ko muri NSS tuvyibagira utamenya n'ivyo ari byo usanga bararonse amahera meze neza bafise ibintu bibafasha batigeze baba sensible. Umuntu rero yegereje izabukuru nk'akarorero akaba atigeze abigira aho ku wacu mugani mu kirundi ngo aho kugarariza woshengera utevye na nyaruke mu mashiramwe ya assurance tumufashe ashiremwo ngena babiraba. Hari ikindi kibazo abandi bantu bakunda kubaza ngo mbega ngo kobera amahera genda aratagaciro ngo bizogenda gute ngo ni hangera ibyo inyishu ni zibiri. Abantu pessimiste ibyo bibazo bazwa n'abantu babiri. Hariho birazwa n'abantu baciye ubwenge bazi ikintu scale inflation ico bita amahera gutagaciro n'abantu pessimiste bihebura kugira kwereka ko takamaro avuga ngo reka ndayagiye umunsi ndayakoresha ngana cyazo bamaze kiriya gihe kuberekeye aba pessimiste abo bavuga ngo reka ndayarya abo sino bashigikira bazoziganya ibyo byo byose rimwe risumba ubusa. Niba uzobufise rimwe mu myaka 10 uzobusumba ufise ubusa. Reka nje ku berekeye nabo abakibaza kubera ubwenge bazi cyari cyo inflation. Hari ikintu bita indexation bivuga gukosora gukosora donc la correction de la perte de valeur d'une monnaie gukosora itakaza ry'agaciro ry'amahera. Ndagwa karorero ndashobora kubata le taux d'inflation moyen le taux d'inflation uvuga itakaza ry'agaciro ribaye nkaca ndere tufate nka sur 10 ans nkagenda muri berbe nkaraba mu myaka 10 byagenze gute ngaca mu project mu myaka 10 aho bizoba bigeze niba nari ha 10000 nkavuga yuko ku mwaka uyu mwaka uri ha 10000 ku kwezi uzoba uri 120 ku mwaka mu mwaka uza kugira uzoronka amahera mu myaka 10 zo gutuma ugura ikiyeri uwo munsi niyo bikerirwa 5 kugira uzoronka amahera afise valeur de 5000 dans 10 15 ans ugendura ari haya naya bayita indexation kuvuga la correction de la perte de valeur de monnaie cyandubra cyangwa hazindouble nibiharuro nkora nkakwereka amahera ugendura kotiza kugira niyo bikiyeri kizobegwa 100000 ifo kuzoba ufise 100000 dans 10 15 20 ans kugira ushobore kuronka ikiyeri waronka umunsi kugira ugumye iyo trade of vie Urakoze. Urabidusiguriye neza ko hariho uburyo bushobora kugira kugwiza ayo wobitse no munsi kugira imyaka nihagera uzofise bwa bushobozi nyene. Ico ni cya kibazo nyene abantu baba bafise bavuga ati mbe uno munsi nimba shobora kuba nihereza kai kameze uko unye cyangwa nishobora kunywa kayeri mbe nihagera ico kiyeri cya bitansi uzoba nkifise uratweretse ingene bishobora kugufasha kugira ico kiyeri uzoba ushoboye kukinywa. Ariko rero nkaca ngaruka nkibaza nti mbe ku bantu badafise ubuzi watubwiye ko pension complémentaire yorohera ku muntu ashobora kuba afise umushahara ashobora kuba afise ahantu yinjiza ku munsi afise akantu ahantu akura amafaranga mbe ku bantu nabo bikorera utwabo bavuga ati je nama contrat mfise namashiramo nkoreramwo nikorera ubyanje ndumudandaje canke kimbe nabo birakunda ko baza muri iyo système ya pension complémentaire. Ego urumva bose birashoboka abakora facilité bafise ubwo byoroshe bafise nikubera babakata ku mushahara bariko barahembwa ntibimenye ngana vyabaye niho bitandukaniye nundi akora ivyiwe kubera ateza kujana amahera canke akagira virema kuri konte yiwe. Umuntu ateza kujana amahera ashobora kuvyibagira canke agafatirwa canke asanga yabihagarikiye hagati mugabo bose babifise ko uruhusha bose barashobora kubigira bagafata pension complémentaire. Urakoze. Mbe none quels sont les principaux novuga ama principal novuga éléments ama ibintu murabira ko canke umuntu ashobora kurabira ko kugira a décider avuga ati jewe ndakeneye iyo pension complémentaire
uno munsi hari uradusigura ibintu byinshi ariko bivanye n'ingene umuntu ashobora kuba yibona uno munsi amerewe ingene ubuzima buhagaze watubwiye ko mu milliardaire rimwe rimwe ashobora kwisa ashobora kuvuga ati ntayikeneye ariko hoba hariho ikintu wewe nk'umuhinga ushobora gufasha umuntu ati wisunze ibi nibi burya pension complémentaire urayikeneye mwene wacu mbe aho onye nibihe ibintu umuntu kugira afata iyo ngingo ashobora kwihweza kugira bimufashe gufata ingingo yo kuja muri ico gisata cyangwa yo gukoresha ico gisata mujejwe kugira ngo sinzi ko ikibazo nacyumvise neza kugira tuguye kontrwe uri umuntu daboro uraza ukavuga imyaka ufise kugira ukanyuma ukavuga kontra yawe tukagerageza kuraba gihe ushitse mu myaka 60 uzobwejeje urashobora no kureka kuyigeza 60 ukavuga uti mu myaka 20 mu myaka 10 20 20 genzoze gutora amahera azobageze hanyuma ukashizana byangombwa karaga muntu bakagutandukanya n'abandi hanyuma ugatangura gukotiza ibisigaye tugenda tugerana ushaka ama information burahona turi mu bintu bya digitalization ugenda urabona message mahera yako yashitse ko ahageze ivyo ukeneye niba ukeneye ingurane izo kontra za pension complémentaire rero zirafise an avantage ikomeye ziratangwa ko ingurane avance ni avance si credit baza bitandukanye avance na credit credit barashobora kuguha amahera udafise mugabo avance baguha amahera mu yawe ufise ibihumbi 100 barashobora kuguha 80 nayo nukazoyasubiza kugira kontra yawe izogume ngene yari imeze ugitangura ikibazo cyari cyo kumenya ku muntu ashobora kuba waba pessimiste cyangwa babandi badatahura kamaro n'ingoga byoroshe nibihe ibintu indice ushobora kumuha kuvuga ati nimba ubona ibi nibi kugira umufasha ashobora kuvuga ati jewe ari umuntu ashobora kuvuga ati jewe kubera iki nza gushira amafaranga yanje mu mashira hamwe ya assurance kugira ndondere pension complémentaire ningize miliyoni 10 ku munsi shobora kuziganya mfise urudandaza gumeze uko unye ku munsi mbona ko mu myaka 10-15 urudandaza rwanje rushobora kuba rwaragutse rumeze uko nuko naho no bushikirwa n'ikibazo ndabona ko ivyo ndiko ndakora biko biragira wowe nk'umuhinga nutuhituntu uwo mukaburira kwihweza kugira abone ko iyo pension complémentaire ikenewe ashobaje ikibazo cyiza ndamwereka karorero k'abantu bafashe pension complémentaire babayeho neza kubera bariho deja ababitanguye kuva muri 2003 nakubwiye bariho ubu babiyemwo bibafasha gukora iki gaca ndamwereka yuko umuntu adandaza ushobora kunguka umwaka canke yindi mu myaka 5 kabuta kirimwe amahera ari umuka niko bahora babivuga no kuvuga yuko ku neza yawe yaba umudandaza yunguka canke yaba mutoye bose bateza gushira kandi ruhande kugira bategurire ejo ivyejo n'Imana ibizi mugabo nshaka kuvuga ko ntushobora kuvuga ngo nzokwama nunguka birahindagurika no kuvuga yuko bose yaba mukuru yaba mukire yaba mukuru yaba muto bose pension complémentaire barayihamagariwe kugira ngo bategekanirize neza kazoza kawe keza urakoze burya baravuga ati nta mwonga uburi satu bidahizwe uratubwiye ivyiza vya pension complémentaire ariko est-ce nta tuntu toba duhari uno munsi umuntu abo ashobora kuba yarayikoze canke ashobora kuyikora agahura n'utubazo ntamenye ko ivyo tubazo bivanye bije kubera atabonye neza atayaze neza cyangwa atamenye ingene pension complémentaire ikogwa mbe hoba ari wamakosa akunda gukogwa haba kubaza kurondera iyo pension complémentaire namwebwe muri ico gisata mukunda gukora agatuma iyo service cyangwa iyo produit idakogwa neza ayo makosa yoba hari yoba arayahe kugira umuntu ariko arayumviriza ariko aratwumviriza bizomufashe kwirinda no gutunganya neza uwo mugambi niya ukenera nico bakibazo cyiza cyane ikosa canke ingorane umuntu ashobora kugira yagiye muri uwo mugambi nuko ashobora kuzana amahera umwaka umwe canke ibiri mu mwaka wa gatatu ngo ndabivuyemo kubera peut-être tabisomye neza tabonye ivyo ari byo ico gihe kitageze aho biramugora kuko ntibakorohereza si ibintu tutora kujya kuri konte nakubwiye kuri banki
icyo ni biba bivuye ku muntu yafashe assurance kuba assureur nabo abantu bakora assurance ikosa tukora bashobora gukora no kutamutunganiriza dans les délais ukamusigurira neza ukamwumvisha ukamenya umukiriya ko ari umukwe ko ari umwami ukamusigurira neza kandi ukamworohereza igihe akeneye service hariho muri assurance nk'uko mu yandi ma service abantu bibaza ngo umukiriya n'ibintu bisanzwe ugasanga bamufata umenga yoza canke ntaze mugabo ntumenye yuko kubona umuntu yagutumbereye mu bantu bashika 10 canke 2 canke 5 watezo kumuha du respect ukamusonera kubera n'Imana iba yakugira ibuntu kugira umuntu wa kuja harya zi wawe yego ico ni cyambere ukwakira neza uje akugana mbe kubajya abantu nabo kubarondera yo service ya pension complémentaire hageze kuyikoresha hari udukosa mubona dukunda kuba kiretse icyo cyo guhagarika contrat aragera n'ubuhe buntu wowe nk'umuhinga ubona ati ibi bintu hamwe byohinduka byofasha mu iterambere ry'abarundi mu iterambere rya societe yacu bakoresheje pension complémentaire nta byinshi biharubaze gituma tabihari ntabwo ari ko amahera yamariho amahera de capitalisation ama societe assurance via mahera ku makonti umuntu yageze mu gihe ciwe arazana ibyangombwa kontra akavuga ko byaheze bakabiverifya bagaca bamuha amahera kenshi abantu bagira ingorane igihe umuntu aje kurondera ibintu bagasanga ntubifise baje kurondera amahera bagasanga ntabifise ku makonti ama societe assurance via yose ayo hanze nayo ngaha amahera turafise n'icyo kima nta nimanza zihari mu matribino nta n'abavoka muri ibyo bintu baba barimo kubera nta ngorane nyinshi zihaba atari de mauvaise interpretation y'ibiki byose nkuko bivuze abantu bashobora gufata ibintu n'ibindi uko bitameze no kuvuga n'ibintu byoroshe bipanze neza ari ugusigurira neza umukiriya imbere abijemwo hanyuma nawe ukamutunganiriza service ageze kubivamwo canke ari kibaza abajije ni ibintu byoroshe gose gupanga gutunganya urakoze cyane monsieur Renova uduhaye umwanya ukwiye wo gudusigurira pension complémentaire ariko ndafise akantu akabazo kanyuma nkunda kubaza ku batumire bacu hari igihe kenshi dutegura ibibazo bijanye n'ivyo tubyari bituragishinga kugira dufashe abadukurikirana ariko wowe nk'umuntu uri mu gisata ukunda kandi ubone icyo kimariye igihugu urashobora kuvuga ati hariho ikintu nshaka ko abarundi tumenya muri iki gisata kandi ubona ko kizozana impinduka ihambaye mu buzima bw'abarundi mbe icyo kintu cyo bagihari ushingiye ku gisata ukoreramo nimba gihari cyo bari ikihe kugira nituvane ubwo butuma abarundi bataburonse umva ubutumwa genoha abantu bose batwumviriza n'abazotwumviriza kubera bikenewe muzompamagare nzosubira nze nsigure n'ibya assurance z'ibindi harimo ibibazo byinshi kuko nkuko nabikubwiye ndabizi assurance bingana assurance égale la vie assurance égale la vie nakubariye kare nti abibaza hariho teora abantu bashize imbere ngo assurance neza bakire ibyo no kudemontre ibyo no gusigura babibonye ngenda kudemontre l'assurance égale la vie l'assurance égale la vie urabona ofisi nzigasha assureur araguha amahero kubaka iyindi imodoka igonze assureur arakoresha imodoka gose birogena n'imodoka ugeze mu zabukuru assureur araguha amahera pension complémentaire ukabana nyubaho neza ngana waho umuntu yitavye imana assureur arariha amahera basigwa l'équilibre financier minimum ikaba maintain abantu bakaparvena kwiyorganiza kugira umubabaro ugabanuke gatoya nta kintu kibaza nk'iyo hari umuntu apfuye upanze bagaca babasohora mu nzu kubera ruwaye zitaboneka cyangwa umwana agaca yindura ishuri mugabo bafashe assurance araheza kariha hanyuma bagatunganya ibintu bateze gutunganya mu ijambo rimwe assurance égale ubuzima bw'umuntu bwa misi yose muri byose urakoze cyane ati assurance ni ubuzima bw'umuntu bwa misi yose ni buzima ni nacyo nibaza ko bisigura assurance ni mu kirundi ciza no kugira icyemezo yuko naho udahari ibintu bizogenda kujya nyene ni assurance exactement umva kugira icyo cyemezo ati je ivyo mbayemwe no munsi naho ivyo byohinduka ndafise assurance ko bizogenda kukunyene bimeze no munsi ico nico numva ko ari ikinyamukuru Monsieur Renova ndagushimire cyane kuri kano kanya kuri pension complémentaire uratubwiye byinshi cyane nibaza ko abantu benshi bari bafitiye inyota yo kumenya uratweretse ingene ari ikintu ushobora kuba uno munsi uri kuraterera makeya ariko bivanye n'ingene uri kuraterera ejo bikaza kuzana impinduka canke bikagufasha kubaho neza mu buzima bwiza kubera wakoresheje pension complémentaire hakiri kare
akabazo ka nyuma mbe uno munsi kuwokenera pension complémentaire mwo musabiki ikintu ca mbere mu musabiki uwoza abatumbera nibiki bisabwa kugira aronke iyo pension complémentaire nta wowe uraza wowe nyene gaca no kwaka identité kugira sinzo kwitiranye n'uwundi ugaca uvuga amahera ushaka kuriha wewe ugenda ndayiguhaye no kuvuga ni avant winjiye mu biro canke aho buri hose ubundi ko nabikora kugira no ku matelefone mu bironke winjiye mu biro gendo witwaye atari mu gisabwe karangamuntu yawe nawe n'amahera tujewe ndabiravye ku kwezi nzoja ndari 10,000 zana amafaranga ya mbere kugira iyi contrat tuyishire mu ngiro ugaca ugenda utwaye copy ya contrat ukagenda ukabika nanye gasigara na yindi copy na vya bindi uvuga ati ama avance ya menshi ntibiba oya ayo ufise ukubyumva ubuzima assurance vie uyitayatataye assurance vie uyipanga ugeranije n'ingene wiyumva n'ivyo ushaka gushika nta buremere buja ku muntu oya nta buremere ntakwera nta imposition irimo urakoze cyane murakoze namwe bakunzi ba Kazoza FM and Web TV kuri kukurikirana kino kiganiro shimira cyane bimwe by'umwihariko kuri uno mwanya waduhaye Monsieur Renova twizera neza ko nkuko wabitwemereye nitosubira kandi kubatumira muzotwitaba kugira muze mufashe kandi abarundi abakunzi bino samirizi yacu gutahura birushirije kino gikogwa muriko murakoze cyane gose nanye ndashimiye i radio Kazoza FM kubona ibi biganiro ibishira mu bintu aha ni kuri intere y'igihugu n'abakibamwo abantu bose bafasha assurance nabibabwiye abantu batoramwe kayoko n'igihugu bigatora koyoko je nanje ndabemereye uko naho muzompamagara hanyuma n'izindi produit ko yani ma produit ya assurance nshobora nzo kwidisponibiliza nkaza nkabafasha gusigura nkagerageza gutanga intererano kugira twumvisha abantu kamaro ka assurance tugaba duhamagara n'andi ma radio n'ama televiziyo ko arafasha kugira agera sigura ibintu bya assurance abantu bose bamenye akamaro ka assurance kugira twabibabwiye assurance bingana ubuzima ati assurance n'ubuzima twese turakeneye ubuzima turakeneye kubaho neza mwumvise inyishu ya assurance canke ya pension complémentaire nuko aho ikenereye bivanye n'ico wanditse usanga hariho ico iciyongereye gutyo bikaguha ukuguma worohewe mu vyukora cyangwa mu buzima bwawe bwa misi yose ikibi nukutamenya uno munsi urafise information iyo information ni uza kumenya ico ikoresha urashobora kwireka igafubusa canke ikakubera ngira kamaro kugira ugere kuri ya ntambwe ushaka kwishikako mu buzima bwawe ico dukora twebwe ni kubahereza iyo nkuru ibibereye mu buzima bwawe bwa misi yose kazi kandi rero mu kindi kiganiro ku munsi weje kugira tubone ahandi mbe tuzoba turiko turatera intambwe yahe tuzoba turiko turayaga ku kibazo kihe ni kugira ubimenye gumana na Kazoza FM and Web TV mu kiganiro cyacu première heure kugira ku munsi uzoza uraronka amakuru agufasha gutera intambwe mu buzima bwawe murakoze cyane ciao Kazoza FM be your own boss.